Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha gifise intumbero yo gusanga n'abakunzi bacu ijambo ryo mu gatondo, ijambo ryo kuzirikana ko, ijambo ry'umunsi canke impamba y'umunsi, abandi bavuga ngo ni icayi co mu gatondo. Ivyo vyose hamwe n'ibindi umuntu yokwita rino jambo ritumbereye kuba ijambo umuntu yokwirirwa na mu bikorwa vyiwe vya misi yose, birakunda. Dusoma rero amajambo dusangira abonekana mu gitabo ca mbere muri Bibiliya y'ikirundi, wanashaka igizwe n'amasezerano abiri, rya kera na rishasha, naco n'igitabo c'itanguriro mu gice ca 50. Duca dusoma ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21, twumva ayo majambo ahari ingene avuga, tuyasangire umwe wese ayirabishe ko agire ikintu akuye muri ano majambo. Tugombe duhere ku murongo wa 14 kumbure niho mbona paragrafe itangurira yose, tuyisome yose iyo paragrafe. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yosefu aremesha bene se. Iki gihe ni gihe novuga ngo se yari yamaze gupfa, ni kuvuga Yakobo ariwe batazira Isirayeli, yari yapfuye. Hanyuma rero bari bakiri mu gihugu ca Egiputa. Yosefu amaze guhamba se, asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajanye nawe kuja guhamba se. Bene se ba Yosefu babonye ko se apfuye, baravugana bati kumbure Yosefu azotwanka adusubirize mu nkoko ibihwanye n'ibibi vyose twamukoreye. Batuma kuri Yosefu bati data atarapfa yaratubariye ati muze mubwire Yosefu muti arakwinginze, harira bakuru bawe igicumuro cabo n'icaha cabo, kuko bakugiriye nabi. Nuko none turakwinginze uduharire twebwe abashumba b'Imana ya data igicumuro cacu. Yosefu yumvise amajambo yabo aca ararira, maze bene se batako bariyiriza, no kuvuga nako bariyizira, bamwitembagaza imbere, baramubwira batira turabasavyi bawe. Yosefu arababarira ati ntaco mutinya, mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana. Ku bwanyu mwagabiye kungirira nabi, ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ivyiza, kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi misi, ikize abantu benshi boye gupfa. None rero mureke gutinya, nzobaha ivyo kubatunga mwe n'abana banyu. Nuko arabaremesha ababarira neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo dusomye ntibiza gukunda yuko kumbure ngira ngo umuntu ayamara mu mwanya muremure ngo ahere iyo vyazananye, ariko mugabo nizera yuko kubasoma Bibiliya batahura neza izi nkuru z'uyu Yosefu. Yari umwe muri bano bana 12 b'uyu mugabo yitwa Yakobo, ariwe yataziriwe Isirayeli. Hanyuma kandi murazi yuko iyi miryango 12 nyene ikomoka kuri Yakobo. Yakobo nawe akaba akomoka kuri Isaka nawe akaba akomoka kuri Aburahamu. Murabizi yuko aribo bakomotswe ko novuga ngo ihanga ry'Imana, ubwoko bw'Imana, Imana irobanuye, itonesheje kandi ikunze, igakundwa kaza gusumba yandi mahanga yose. Imana yacu ni dutabare. Murabizi kumbure canke muramaze kuvyumva yuko habayeho kugurishwa kwa Yosefu akajanwa muri Egiputa, yarakoreye Potifare n'ayandi makuru menshi tudashobora kuzamwo kumbure, kubera yuko ari ngombwa ko dukoresha umwanya atari muremure. Mugabo ngaha nagomba mwumve yuko icatuma bano bene wabo na Yosefu bavuga aya majambo
ni kubera bigeze kumucumurako, bigeze kumugirira inzigo, bigeze kumugirira urwanko, maze urwo rwanko rubashikana kugera yaho novuga ngo bahisemo kumugurisha, mbere bari bahisemo no kumwica ngo apfe, kubera ko ngo ivyo yarose byose yabarotoreye vyerekana ko azoba mukuru muri bo, azoba asumba, kandi yari uw'inyuma, kuko Imana yari yagabiye kuzomugira uw'imbere, kuko uwa mbere arashobora kuba uwa nyuma mu nyonga z'Imana, kandi uw'inyuma nawe arashobora kuba uw'imbere kubw'intumbero n'umugambi w'Imana. Imana ntirabira nkunzi, Imana ntiraba nk'uko abantu baraba, Imana ntikora ibintu nk'uko abantu babikora, Imana ikora ibintu nk'Imana, Imana ikora ibintu nk'uko umugambi wayo uba usanzwe upanze muri gahunda yayo, muri programme yayo. Hanyuma rero kino gihe bagira gutya, akagomba kumwica, mu nyuma bakihanura bagahitamo kumudandaza ngo agende muri Egiputa azogweyo, ivyo yarose bize bihereye oya. Imana yahavuye bihindukiza n'ubundi, kuko inyenyeri y'uwo yarobanuye, y'uwo yahisemwe, y'uwo yavuze ku ijambo, kandi akaba ari Imana ikurikirana ijambo ryayo mpaka irishikije, n'ubundi ahantu hose yagiye araca, haba mu kiboyi, haba mu gasho, hose yagumye aba umuntu mukuru mu bandi bose bari ngaho, yagumye aba ari we atorwa kuba umutware. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kino gihe murazi kumbura canke muramaze kuvyumva, bataravyumva navyo muvyumvireho, harageze igihe rero Yosefu aba uwa kabiri ku mwami, abicegera c'umwami wa Egiputa. Hanyuma inzara kubera ko yari yamaze gutera, babandi bene wabo bamugirira vya bindi baza gusuma muri Egiputa. Hanyuma dusimvye vyinshi vyabaye, baridondorana baramenyana. Yosefu yarabamenye, acaratuma ko umuvyeyi wiwe no kuvuga papa wiwe araza kugira ngo bagirente babe mu gihugu kirimwo injya, kubera ibindi bihugu vyose vyari vyateyemwo inzara. Hanyuma rero uyu mutama Yakobo araheza arapfa. Amaze gupfa, babahungu biwe bose rero bakorera ca kibi Yosefu, imitima icirabagiriza, imitima irabatsindisha, imitima ibacira urubanza. Baravuga bati ko papa apfuye, birashoboka yuko mwene wacu, murumuna wacu azohava dusubiriza mu nkoko ikibi twamukoreye. Murazi ibyo twamukoreye ca gihe, arashobora kuba yanse kudusubiriza mu nkoko kubera ko papa yarakiriho. Murazi ko papa yamukunda, mbere ngo yari yaramukundwa kaje, n'igihe yarakiri umwana yaramwiyegereza, ngo yari yaranamusonoyesheje ngo impuzu nziza ngo y'amabara menshi yari imubereye. Imana yacu nidutabare. Yakobo ngo yarakunda Yosefu kuva mu bwana bwiwe, kuko ngo Yosefu ntiyari afise umutima w'ikibi nka bene wabo. Mbere ngo ibibi bene wabo bakora yaraza akabibwira papa wiwe ati burya bene wacu bakora ibi n'ibi. Rero Yosefu yarakundwa na se wiwe, kuko murumva yuko yari afise umutima utandukanye n'uwa bene wabo, kumbure bari buzuyemo ubukozi bw'ikibi. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, jewe kino kinzanye ari natwe ngomba ko tuca tubandaniza ko hama duce dusohozera dusenga Imana. Nzarumwe n'iri jambo libonekana ngaha muri ano majambo bavuganye, aho bagize nti basavye imbabazi, bakubise inkoro hasi, barikumbagaza, barihana, batura icaha canke ivyaha bakoze, bumva ntiboguma uko nyene, kuko babona yuko bashobora umwanya uwo ari wo wose kuhura n'ingorane zigarukanye canke zizananye ku vyaha bakoreye mwene wabo. Hanyuma rero icigwa nakuyemo ngaha ni ikihe? Ni icigwa cyo kugira umutima uhitamwo kwihana, uhitamwo gufata ingingo, umuntu akatura, umuntu akemera ibibi yakoze, umuntu agahitamwo kwihana ivyaha vyiwe. Hanyuma ikindi cigwa kigira kabiri ni icigwa c'uko uwihanye wese ababarirwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro
igitondo gishasha. Abandi barayamaze bavuga ngo ukomya amashi ntibakubitako, kandi ngo uwutsinzwe ntibatsindaho, uwemeye gutsindwa ntibatsindaho. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, Yosefu kubw'ibyo yakorewe kandi akaba muri kino gihe yari afise ubushobozi bwose, ububasha bwose ahabwa n'amategeko nka minisitiri wa mbere w'ubwo bwami bwa Egiputa, cyangwa se n'icegera c'umwami, yari kwihora, yari kubagira uko agomba kose, yari gutwarwa n'agashavu, ariko agira umutima w'imbabazi. Arababwira ngo mbega mugira ngo jewe ndi mu gishingo c'Imana ngo bari jewe ncira imanza abantu abakoze ibyaha ndabibahanire ndabibahore? Uguhora si ukwanje kandi uguca imanza si ukwanje. Nimuhumure yaco mutinya, Imana yacu nidutabare. Naho mwebwe mubona yuko muri mu kibanza co kuba abansi banje, co kuba mwarangiriye nabi, ariko jewe sinsubiriza ikibi ku kindi abangiriye nabi, sinsubiriza mu nkoko ikibi abankoreye nabi. Imana yacu nidutabare. Narabababariye, ndabahariye, ntimutinye, nimwumva amahoro, nimuba amahoro. Iciza cose gishoboka nzokibakorera, nzobagirira neza, nzobagaburira, nisunze ubushobozi mfise, nisunze ko ari jewe njejwe gutanga imfungurwa muri kino gihugu cose ca Egiputa. Nzobaha ibibabeshaho, ntimuzozira ibyo mwakoze. Muhumure, Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha, no majambo rero abiri, ni jambo ryo kwemera umuntu akarya umutima amenyo, akatura, akihana, akigaya, akumva yuko uko ameze n'uko asa biturutse ku byo yahubiyemwo, biturutse ku byo yacumuyemwo, biturutse ku byo yagabitanije, akumva yuko iki kintu nubwo kigoye kwemera no kwemanga ibyo yakoze, umuntu agatera intambwe akihana. Kandi tubonye yuko uwihanye wese imbere y'Imana arababarirwa. Imana yacu nidutabare. Nca niyumvira ukuntu bari kubaho bafise imitima ivyimbye, ukuntu bari kubaho batanezerewe, ukuntu bari kubaho bafise umubabaro, ukuntu bari kubaho buzuye agahinda, baguma bikanga umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi, yuko Yosefu yoba ariko arategura ingene azobagirira nabi. Birashoboka yuko bari kubaho n'utwo bafungura ntidushike mu nda, ntitubagwe neza, kubera yuko bafise imitima ibagiriza ikibi, bafise ijwi ribagiriza ikibi. Burya rero igihe cyose umuntu amara agendana ijwi rimwagiriza ikibi, agendana muri we urubanza rumutsindisha, abaho adatsindaje, abaho ata mahoro afise, akaba mbere n'ibyo akora yobikora nabi, kubera ko avuga ngo n'ubundi nta kinyemeza yuko ntahava nishwe nzira ibyo nakoze. Imana yacu nidutabare. Ariko iyo umuntu yemeye kwihana badi, iyo umuntu yemeye gusaba imbabazi, iyo umuntu yemeye guca bugufi, iyo umuntu yemeye gutunganya ingeso mbi ziwe kugira ngo abe utunganye, nzango no kukubwira ngo uyu muntu Imana imugirira neza, Imana imugirira imbabazi. Kandi abandi bavuze ngo une faute avouée et à moitié pardonnée. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro, birashoboka yuko wewe uri mu mugwi w'abantu bafise ibyo bafutanganije, bafise amanyanga, bafise ibyo bahemutsemwo, bafise ibyo bagotsemwo, bafise abo bacumuye ko bakomerekeje,
ku buryo ubu mudacana uwaka. Nagomba ngo wumve ko ukwiye gusaba imbabazi, wumve ko ukwiye gutera intambwe ukavuga ngo Mana mbabarira. Hanyuma kandi na wa umuntu wacumura ko uzi ko nawe nyene mufitaniye ikintu novuga ngo mupfa, ukumva yuko wo kubahuka ugaca bugufi imbere ziwe. Twabonye ngo baramwikumbagaje imbere, barerekana yuko bababajwe n'ibyo bakoze, baramwinginga, baramwisaba, bemera gusuzugurika, berekana yuko abasumba, berekana ko bobo baciye bugufi. Hanyuma barihana byose. Imana yacu nidutabare. Birashoboka kuri mu mugwi w'abantu bafise ibintu bafutanije, amafuti no gufutana, ariko batagomba gutunganya iminsi yose. Naho woba wacumuye bingana gute, naho woba watsitaje umugenzi wawe, naho woba watsitaje uwo musengana, naho woba watsitaje uwo muririmbana, ukaba wewe muri we utigera wumvikanamwo ijambo ryo gusaba imbabazi, nzanywe no kuguhanurira kwemera guca bugufi, ukatura, ukihana, ugasaba imbabazi. Kuko gusaba imbabazi uwo wagiriye nabi ntibituma ucuba umuja wiwe, ntibituma uca usuzugurika, ntibikuraho icubahiro, ahubwo bigusubiza ku buntu, kandi bisubiza imigenderanire myiza hagati yawe nabo usavye imbabazi. Ubumwe n'ubucuti n'imigenderanire bigasubira bikaba byiza. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi ku rundi ruhande, birashoboka wewe kuri umuntu nawe utarekura, ufise umutima ukomanaye nk'ibuye. Wewe naho umuntu yogusaba imbabazi akarira, umwosoro ukamurenga, ukaba wewe utomusaba imbabazi. Muri kino kiganiro igitondo gishasha, ngenzwa no kukubwira ngo wigire kuri Yosefu. Yosefu yatanze imbabazi, aziha abantu bari bagambiriye kumwica, kandi si ukubigambirira gusa, ahubwo barabikora, babishira mu ngiro. Imana yacu nidutabare. Ariko aratera intambwe, arabaharira, ababwira ngo si imbabazi gusa mbahaye, ahubwo na service iyo ariyo yose muzonkenerako, nzoyibaranda, nzoyibakorera, nzobagaburira, nzobacorera, nzobasororera. Naho mwari abansi banje, naho mwangiriye nabi, naho mwari mwanyishe vyaheze, ariko ko musavye imbabazi, nanje nkaba ntari mu gishingo c'Imana ngo mbeho mbeshejwe no kubacira urubanza no kubatsindisha, ndabababariye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, none rero reka rero ngarukirize ngaha. Wumva uri mu mugwi uyuhe muri bano bantu babiri? Mu bantu badasaba imbabazi, badaca bugufi? Uri mu bantu bazisabwa mugabo batazitanga? Uri mu bantu badatanga imbabazi, bafise umutima novuga ngo ukomanaye nk'ibuye? Uri mu bantu badashoboka? Uri mu bantu b'ibigaba? Uri mu bantu b'ibinani? Bimeze gute? Uri mu mugwi uwuhe? Nagomba ngo bivanye n'ahantu wumva uherereye, usaba Imana imbabazi. Ubwira Imana ngo Mana jewe sintanga imbabazi, Mana jewe sabwa imbabazi sindazitanga, canke Mana jewe sinzi gusaba imbabazi. Ivyo nkoze biherereye nyene, jewe ndi mafu. Mana mbabarira, kuko iki kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno munsi kimbwiye ngo nige gusaba imbabazi. Uwihanye wese ni by'ukuri arababarirwa, kandi ukomya amashi ntibakubitako, utsinzwe ntibatsindaho. Bwa bundi nahora niyumvira ko nsavye imbabazi noba nimaramaje, noba nimeneye ibanga, noba niseseye agafu, ariko numvise yuko bica bituma mbaho mfise amahoro. Binyeretse yuko nanje noca mbaho mfise amahoro, ntaguma numva ko hari ikintu kintandukanya n'urya muntu nacumuyeko. None rero uca ubwira Imana bivanye n'ivyo ugiye kubwira Imana muri no sengesho.
Imana ikugirira neza. No muhigwe umuntu asaba Imana imbabazi, mbere agasaba n'imbabazi bagenzi biwe, kuko wihanye wese arababarirwa. Imana yacu nidutabare. Kandi n'umuhigwe ugira imbabazi, kuko nawe azozigirirwa. Imana yacu nidutabare. Mwami w'abami Yesu, turaguhimbaje kandi turagushimiye ku bwano majambo twumvise atubwiye ko dukwiye gusaba imbabazi, kandi niyo tuzisabye dukwiye kuzitanga. Umuntu wese afise ikintu yumvise muri ano majambo akaba aciye bugufi, akaba avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngirira neza, uyu muntu nucumugirira neza, ucumwiyereka ibyo ugomba byose bishishikare kubana abakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Iri jambo riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwabo bwa misi yose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.